Sangwa butaka rikabafungurira nikibagira abana bo ibarabara kanatsinda rimitaye bantaho nikora. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Katongere tubaramutse amahoro y'Imana inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bica kuri Tarsis Hope Ministry TV. Tubashimira ukuntu mudahengeshanya kudukurikirana. Rero nkuko mubibona runo rugendo ruvuye mu gisagara ca Bujumbura rugiye kudushikana mu ntara nziza ya Gitega mu Kibimba ahasanzwe hari umuvyeyi ahagwariye twaramuberetse ubushize, kandi muri runo rugendo nkaba ntari cenye no munsi twazujanye na timu yose. Hafi yanje hari umwe mubo tujanye yitwa Parfait. Tukuramutse. Ndabaramukije cyane. Ego gira kubwira abari kwadukurikirana no rugendo. Nkuko mubibona tugiye mu ntara ya Gitega hopitali mu Kibimba, tugiye kuraba wa mugwayi twabereka ubushize, tukaba tugiye tumushiriye agakemanyi kagizwe n'ibyo gufungura n'utundi dukoresho dushobora kumufasha. Okay, Parfait, uravye runo rugendo n'iyi misozi uri kurabona wayiheruka ryari wewe? Jina yeruka kera cyane, kanatsinda ashinzwe rya mbere ngiye mu ntara ya Gitega. Nahora ngarukira Muramvya gusa. Okay. Ariko ndetse rugiye kujeyo kenshi kuko igihe umugwayi canke no muvyeyi azoba atarakira, ndizera ko tuzosura ko kwikora ko nka ministeri kugira ngo tugutumeyo. Ego na cyane cyane icyo gikorwa twahawe kugira ngo dusuze abagwayi, turaba banaho nikora. Okay. Ico nico gikorwa muri team Tarsis Hope Ministry ije je gukorana cyane cyane nuko biri. Nuko reka tugushimire. Murakoze cyane. Nuko namwe muri ko muradukurikirana murakoze, bandanya mukurikirana Tarsis Hope Ministry TV, hanyuma mugire subscribe, partage na comment, hanyuma rero bahafi yacu mugumane natwe muri runo rugendo. Mwebwe ntitubasezeye ko turagumana kugeza aho tuza gushika, kuko nitwashika turaza kongera twicare tubere ku mugwayi ukuntu ameze, tunaganire n'abari hafi yiwe kugira ngo bashobore kubamenyesha uko umugwayi ameze. Mwebwe rero ntitubasezeye, gumana natwe kugeza mubonye iherezo rya runo rugendo. Tarsis Hope Ministry Ramba, Tarsis Hope Ministry komera kumikami yawe, ramba kurukundo rwawe, komera Tarsis Hope Ministry Ramba, Tarsis Hope Ministry komera kurukundo rwawe, ramba kumikami yawe, komera Tarsis Hope Ministry shirame ridaranira inyungu, shirame ry'umurundi w'Amerika afatikanyije n'umukobwa wiwe Tarsis Chaseline, bakora ibikorika biramire ntibibagire iyo bavuka, nubwo ari kure namba ntibaruhuka, baba batwibuka. Tarsis Hope Ministry, hey, Tarsis Hope Ministry Ramba, Tarsis Hope Ministry komera kumikami yawe, ramba kurukundo rwawe, komera kurukundo rwawe, ramba kumikami yawe, komera. Ifasha imfuvyi n'abapfakazi, ifasha abagwariye mu bitaro batagira shinge na rugero, abasangwa butaka rikabambika, abasangwa butaka rikabafungurira
ntikibagira abana bo ibarabara kanatsinda bimitaeba ntaho nikora ko biyungunganye ko bisanasane Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera kumikambi yawe Ramba kurukundo rwawe komera Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera kurukundo rwawe Ramba kumikambi yawe komera Ale Yeba Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline Erega na Chanceline akora ibidasa Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera kumikambi yawe Ramba kurukundo rwawe komera Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera kurukundo rwawe Ramba kumikambi yawe komera Tarasisi Hope Ministry shirame ridaranira inyungu shirame ry'umurundi w'Amerika afatikanyije n'umukobwa wiwe Tarasisi Chanceline bakora ibikora inka biramire ntibibagire iyo bavuka nubwo ari kure namba ntibaruhuka bama batwibuka Tarasisi Hope Ministry hey Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera kumikambi yawe Ramba kurukundo rwawe komera kurukundo rwawe Ramba kumikambi yawe komera Ifasha imfuvyi n'abapfakazi ifasha abagwariye mu bitaro batagira shinge na rugero abasangwa butaka ikabambika abasangwa butaka ikabafungurira ntikibagira abana bo ibarabara kanatsinda bimitaeba ntaho nikora ko biyungunganye ko bisanasane Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera kumikambi yawe Ramba kurukundo rwawe komera Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera kurukundo rwawe Ramba kumikambi yawe komera Ale Yeba Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline Erega na Chanceline akora kumikambi yawe komera
dufasha imfubyi n'abapfakazi, dufasha abagwariye mu bitaro batagira shinge na rugero, abasangwa butaka rikabambika, abasangwa butaka rikabafungurira, nikibagira abana bo ibarabara, kanatsinda rimitaeba ntaho nikora, ko biyungunganye ko bisanasane. Tarasisi Hope Ministry Ramba, Tarasisi Hope Ministry komera kumikambi yawe, ramba kurukundo rwawe, komera. Tarasisi Hope Ministry ramba, Tarasisi Hope Ministry komera kurukundo rwawe, ramba kumikambi yawe, komera. Ale Yeba Tarasisi Hope Ministry, Bumve Chanceline, Tarasisi Hope Ministry, bumve Chanceline, erega na Chanceline akora ibidasanzwe. Tarasisi Hope Ministry. Bumve Chanceline. inshuti no mu bakunzi ba Tarasisi Hope Ministry, ko tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana, amagara meza ndetse n'ubuzima bwiza, cyo tubipfuriza iminsi yose aho muri hose, aho turabaramukije tuha namwiriwe. Hanyuma tutabatebeje nk'uko mubizi, twari twabivuze igihe twafata urugendo, turi mu ntara ya Gitega neza na neza, turi mu Kibimba hasanzwe hari hopitale isanzwe iriko irakurikirana umwe mu bakiswe n'amagara twaberetse ubushize, hari neza na neza kwigenekerezo rya 17 aho Tarasisi Hope Ministry yafata urugendo idugana uno muvyeyi muri kino kibanza ariko aravurirwamo. Rero uno munsi twongeye kugaruka na ministeri kugira ngo tumenye uko ubuzima bw'uno mugwayi busanzwe bwifashe. Rero muri kino kiganiro ndi kumwe n'umutamakazi umwe, umuvyeyi asanzwe ariko aramukurikirana. Reka tumuramutse twongeye tumane ikaze. Bibi turakora mu kice. Murakoze. Mumeze neza? Eko turameze neza ariko si byiza cyane. Birumvikana ko abaganga bagifise igikorwa kinini cyo kumukurikirana, ariko ugereranije kuntu mwashitse hano ameze no kuntu ameze uno munsi aho batanguye kumukurikirana, hari icizere mwo haba ariko barakurikirana? Nukuri kumukurikirana, baramukurikirana cyane. Yego. Baramukurikirana kandi nanjye ndabibona. Imiti n'umwanya bakantuma imiti, nkagenda nkazana imiti, nkabona bigenda nkabona bakamuvura. Yego. Ariko rero ndafungura, ntanywa, nta kintu ndamuhembuza. Namwe murabibona aho biri ngaho. Yego. Yego. Ariko abaganga kuba bariko baramukurikirana ngira birashoboka ejo umuntu akagira icizere ko ari kizohinduka. Oya, byose turagira icizere, tubishyira imbere y'Imana. Bariko baramukurikirana, n'ubu namye ku radio. Namufotoje ku radio, baravuga yuko hari ubundi muganga azava bikurikirana. Niwo turindiriye. Hano twabonye foto ko ariko aradukurikirana, ashobora kubona yuko yari foto yo ku radio aho bariko barakurikirana ubuzima bwe. Ariko tugarutse inyuma gato, akuntu mwaduze umugwayi ameze no kuntu ameze ubu, mubona nta mpinduka? Oya, biriko birahinduka gato gato. Yego. Iyi ni Tarasisi Hope Ministry yabafashije ibikorwa byo gushikana umugwayi hano ndetse no kubandanya imukurikirana. Nakaye kajambo mwoyibwira? Nukuri twoyibwira ko yakoze cyane. Twarayishimiye cyane kubera yadushikije ku bitaro. Yego, tukaba turi mu bitaro n'uno munsi. Yego. Kandi turayishimiye n'ingene yaturungikiye n'imfungurwa. Yego. Yego, yaturungikiye n'imfungurwa twazibonye. Oya, byose ndizera ko biteza kugenda neza, kuko Tarasisi Hope Ministry kubashigikira nico yemeje kugeza umugwayi akize, kandi turizeye ko azokira kuko Imana twizeye ntabwo itutetereza. Natwe turayizeye kandi no gusenga Imana, nayo nyene ikadufasha mu gusenga Imana. Yego. Bibi tukoma dufate urugendo rugiye kudusubiza mu gisagara ca Bujumbura aho twaje tuva, tubipfurize gusigara amahoro y'Imana.
ego murakoze cyane mugiye n'amahoro Imana ibaje imbere amina nimwashika imbere mutubwire ko mwashitse murakoze cyane turaza kubamenyesha ego nuko nshuti namwe bakunzi muri ko murakurikirana kino biganiro hano kirangiriye abo twari kumwe kuri Mikoro ni Prote turakingiwe ni Traces Hope Ministry yari yagendeye ibitaro byo mu Kibimba Prito rero turanezerewe ko twasanze umurwayi yashobora guhema ko biri kose turizeye ko Imana izobananya kugumana namwe nuko rero reka tubashimire ko mwabanye natwe tuzosubire duhure mu bindi biganiro bukurikira nawe ubutaha ariko kandi mu gusozera kino biganiro hari akajambo bibi woshobora kubwira abari kwadukurikirana canke hari akandi kari ku mutima woshobora kuganira abasanzwe dukurikirana ego ndi nako yego kimwe ako kajambo notangura gushimira urongoye iyo shirahamwe yego turamushimiye cyane bimwe bivuye ku mutima amina akigoro yagize akaturunkika mu bitaro bitegekanijwe yego abaganga bariko baradufasha hanyuma akaba ariko araturungikira n'abadushikako batugera ko nubwo nawe bidakunda ko adushikira ariko akaba ari afise intumwa amandanya aturungikira turabimushimiye murabimushikiriza kandi nawe arabyumva cyane Imana imuhezagire amina murakoze cyane bibi ndizera ko ubutumwa bumushikiriye ikibiriraho nitwagaruka tuzokubwira ko yabashimiye yego mukoze yego murakoze namwe nuko rero tugiye kuva hano musigara amahoro y'Imana yego mugenda yandi nuko namwe makoze kudukurikirana rero tuzohure mu kiganiro c'ubutaha nimba tuzoba turi hano cyane turi mu gisagara ca Bujumbura turaze ko Imana iri kirakora kandi hano mugwayi wacu azoba yakize nitwashika ni Bujumbura naho tuzongera gufata akanya batuganirire ko n'urugendo rwagenze ariko batarasubira mu gisagara ca Bujumbura turacari kumwe nabo namwe muracari kumwe natwe tuzobana tubabwira amakuru uko umugwayi agenda yoroherwa kandi tureze ko Imana izobana natwe gumana natwe rero muzobandanye mugira subscribe partage na comment kugira ngo ibiganiro tubashikiriza umwanya ku mwanya birushize kubashikira mwakoze kubana natwe na ubutaha ciao Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen